Ndabashimiye cyane kandi ndabaye ikaze inshuti banywanyi bacu bandanye gukurikirana amakuru y'ibigano dutambutse kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Top TV. Turi n'iteka n'umunezero ntangere no gusubira kubaha ikaze mwamakuru akomeye cyane twabateguriye. Nimunkunde kandi munyemerere mushikire ngaha ndagira ndabashitse ko iyi nkuru ikomeye cyane. Igihangagije nari arengiye Bunyoni amakuru yiwe arejeje iminsi ari mike abandanya kuvugwa. Mu minsi iheze narabahaye ubutumwa bukomeye cyane bwa Darlene Bunyoni bwa sa Perezida Variston Ndayishimiye gufata ingingo ikomeye cyane, ingingo ya rugabo. Nanone hakimu banga yiwe ashigwa ahabona. Nagira ndabibutse yuko mu ntango mbere yuko General Arengiye Bunyoni apfungwa, nagira ndabibutse yuko Perezida Variston Ndayishimiye hariho ibintu vyinshi yari yamwagirije, ariko bidatevye nyuma yo gupfungwa igihe yashikanwa mu mpimba mu ntango. Darlene Bunyoni ku rubuga rwe rwa X yaranditse amajambo akomeye cyane ateye ubwo bavuga yuko hariho akagwi k'abagabo bashika batandatu. Ako kagwi kaba kari karimwo nanone igihanganye n'ico Perezida Variston Ndayishimiye, igihanganye General Bunyoni, igihanganye Muhisi Perezida Pierre Nkurunziza, igihanganye Adolphe Nshimirimana n'igihanganye Rajabo. Ariko abo bose Darlene Bunyoni yasigura yuko abasigaye ari abantu bashika batatu, mu gihe abandi batatu nanone bari bahijije kugenda. Harimwo rero umwaka ukagwe n'igihanganye bita Lieutenant General Silas Ntigurirwa. Nagira ndabibutse yuko ibintu hajya vyace bikomera bikomeye. Ujya mwigeme niwe muntu wenyeye yubahutse kuvuga ivyo ibindi bihanganye muri CNDD FDD bitokubahuka kuvuga. Inkuru inzanye ngaha ni yihe? General Arengiye Bunyoni vyahijije kumenyekana, vyahijije kwemezwa. Perezida Ndayishimiye yagondojwe, nibandi bamugondoje. Bunyoni ubuye ari mu rugo iwiwe. Amasoko yacu asigura yuko ejo isaha ndi bubabwire mwamakuru akomeye cyane Bunyoni yasohoye ibohero. Nari natevye kubashikiriza iyi nkuru kugira mbanze nanone ninjira mu muryango wa General Arengiye Bunyoni ndondere ababo. Mbega Bunyoni yashitse ameze gute? Amagara yo yifashe gute? Uyu munsi haravugwa vyishe. Mbere yuko ndabashitsa ko ivyo vyose n'ibindi bitandukanye turabira hamwe duti none mbega itegeko ryavuye hehe kugira Perezida Variston Ndayishimiye agondozwe hama nanone bishike General Bunyoni arekugwe? Nagira ndabibutse yuko Perezida Ndayishimiye yafuye nga mu Burundi ashika mu gihugu kibanyi ca Tanzania mu nama yarimwo. Igihugu ca Tanzania muravyibuka yuko ari we mugenzi akomeye cyane na General Arengiye Bunyoni. Muravyibuka yuko igihugu ca Tanzania keshi na keshi cabandanya gusaba Perezida Ndayishimiye gutezurira igihanganye General Arengiye Bunyoni, ariko Ndayishimiye agasigura yuko Bunyoni hamwe yibo bayidegemvya ibara ryo bariguye ku butegetsi bwiwe. Muravyibuka yuko Reverend Kuriwe nawe nyene yaheruka gusaba umugambwe CCM mu gihugu kibanyi ca Tanzania yuko bamushikira mu matora azoba mwaka 2027. Nagenda abwire yuko ibintu vyasubiye gushuha, urugamba rugera rutangure, ibara rirashobora kugwa. Bunyoni arashobora kuba president, Bunyoni arashobora gushigwa imbere akaba umukandida wa CNDD FDD mu matora yimirije mu mwaka 2027. Ukuri no kuhe? Mbere yuko ndabashitsa ka makuru akomeye cyane twateguriye inshuti banywanyi bacu bananye kudukurikirana 5 kuri 5, nambu dukurikiye ndagukerenga muri commentaire hama ushikirize yuko unkurikiye 5 kuri 5. Imitima myinshi muri commentaire ndayirondera. Nagira ndabibutse yuko aya amakuru akomeye cyane avuga mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano, ikanagateka zira muntu, akaba ari amakuru akomeye cyane mutorezwe n'ubugwamyesha makuru muhinga akoranga mu Burundi n'abandi bakorera ijyanye no mu karere k'ibiyaga binini. Inshuti banywanyi bacu, mbere yuko dutangura nagira kandi sure ndabakeze kuri mwese mwajije kugira ijambo s'abonner kwatarabikora akariko kajyo ndagusona ku musi video urabanditse ijambo subscribe fyande ko uravura bona nakuzujyana nyine fyande ko hama tuje turabana amakuru biga dutambutsa ngaha kuri Burundi Top TV. Uri ngaha mu Burundi uherereye mu bihugu bibanyi bitandukanye mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya na mwese muherereye mu bindi bihugu bitandukanye vya Afrika, ndagwaye kaze kandi ndakwipfurije ibihe vyiza. Kaze cyane abadukurikiye muherereye ku bigabane y'amakungu ya kure mu bihugu vya Buraya, muraye kaze kuri Burundi Top TV ni mu rugo. Ntandi na hamwe wobasha kuronka amakuru akomeye cyane avuga nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini n'andi atandukanye atari nga ishikire nga ndatangura ukunyene. Igihanganye General Arengiye Bunyoni na Colonel Michael Kazungu bahijije kurekugwa vy'agateganyo. Ivyo vy'agateganyo ni biki? Turabigarukako. Amasoko atandukanye cyane ku munsi w'ejo yatanguye kwemeza ko uhoze ari umushikiranganje wa mbere General Arengiye Bunyoni be n'umusirikare Colonel Michel Kazungu barekuwe vy'agateganyo kugira baje kwivuriza iwabo. General Bunyoni naganda yutse yuko yari yapfunzwe muri 2023 mu vyaha yahavuye yagira harimwo umugambi wo gutembagaza no kwica Perezida Variston Ndayishimiye akoresheje amangetengete. Naho rero Colonel Michel Kazungu nawe nyene yapfunzwe kuva muri 2015 yagirijwe ko ari mu bagerageje gutembagaza Perezida Peter Nkurunziza.
kwa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 bose uko ari babiri nagenda bibutse yuko abo bose mu mabohero barimwo bari babangamiwe n'amagara. Ikindi naco kuri General Bunyoni uyu munsi nagira rero twigarukirako nkuko dufise inkuru nyinshi cyane, wewe ntuze gucika ntuze kubura nga kuri Burundi Top TV. Izi nkuru uyu munsi zose ndabaha umuco, ibintu vyinshi ndabaha umuco. Uyu munsi ndafise amakuru akomeye cyane, narondeye abo muryango wa Bunyoni, nagerageje kurondera abo mu bihanganye muri CNDD FDD, nagerageje kurondera n'ibindi bitari bikeyi kubijanye n'ibi vyose biriko biraba. Nkuko inkuru nyifise, isaha 8 zirenga niho General Bunyoni yava Gitega. Abapolisi bahora bamucunze bariruhukije bikomeye, bavuga ko nawe nyene bari barushe bikomeye. Aha rero mbere yuko mbandanye nagenda ndababwire nti hajya ni vyiza ko zino ntwazo ngabo zibiri zirekuwe kugira zije kwivuza dufatiye kubitangazwa muri leta. Ariko se ukuri nukuhe? Ariko ngo vyobaye vyiza nkuko bamwe batari bake bariko barabivuga, vyobaye vyiza kurusha nanone hamwe abo basangiye amadosiye bose boca bari kugwa vy'agateganyo. Yo bari intambwe nziza narijya nabo nyene harimwo abo amagara atameze neza. Iyi nkuru rero irakomeye cyane kandi iyi nkuru ntiyoroshe na gatoyi. Grand Frere General Alengi yo mu Bunyoni keshi na keshi nagira ndababwire yuko yarateje uruhagarara rukomeye cyane icuka kibi muri CNDD FDD. Mugenda ishime we yavuga yuko yikuriye ko umuntu amubangamira mu butegetsi bwiwe muri CNDD FDD ntibabonye kumwe na President Evaristo Ndayishimiye. Ibihanganye birimo Reverend kuri yo, ibihanganye mu gisoda, ibihanganye mu gipolisi, ibihanganye mu ntwazanga muri CNDD FDD. Abanyamugambwe benshi abo bose ntibigeze baryoherwa n'ingingo yo gupfunga General Alengi yo mu Bunyoni. Nagira ndabibutse yuko iyo muri CNDD FDD batanguye gusubiranamwo hajya ibara riba ryajeje kugwa. Ibintu ntago vyoroshe na gatoyi, amasoko yacu asigura vyinshi. Ku bantu rero muzi amategeko, ni igiki gice gikurikira? Ese hamwe yovugwa ko hanyuma agakira azoca asubira gufatwa canke? Hariho rero abantu benshi bariko barabaza vyinshi kubiriko biraba mbega kuri ikiganganye General Bunyoni. Muri leta hoho bahejeje kumenyesha yuko General Alengi yo mu Bunyoni nyuma yo kurekugwa yarekuwe kumva zuko agira apfungurwa ivy'agateganyo hama aje kwivuriza hanze. Ariko aha rero hariho incabwe zace zitangura kwibaza ziti none ku bantu muzi ivy'amategeko ni igiki gica gikurikira? Ese hamwe General Bunyoni yovugwa hanyuma agakira azoca asubira gufatwa canke? Hoho aremerewe kuja kwivuriza hanze y'igihugu? Ivyishimo kwibaza ngaha, ariko nagira ngo tubigaruke ko amasoko yacu begereye igihanganye General Alengi yo mu Bunyoni asigura yuko nivyo koko leta ntiyotangaza ibijanye no kurakura General Alengi yo mu Bunyoni, mugabo ibure kubigaruramwo igipfungo. Nagira ndabibutse yuko President Ndayishimiye itegeko ritamuvuye ko, itegeko ntiryavuye kuri President Ndayishimiye, kuko njere na wenyene hamwe Ndayishimiye yari kwiyumvira gupfungura General Alengi yo mu Bunyoni ubwiwe bwari guca. Mugabo General Major Varisito Ndayishimiye yahuye n'akaga gakomeye cyane, kuko ujya njere Ndayishimiye ndabiba inzigo ahejeje gitari gitoyi afise kuri ikiganganye General Bunyoni. Nagira ndababwire yuko yari inzigo ikomeye kandi iteye ubwoba. Aha rero duca tubona yuko ari ibintu bitoroshe. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu njere Ndayishimiye ndayubaha kuva hatanguye kuboneka vyinshi mu vyariko biraba, kuva hatanguye kuboneka intwaro ya President Evaristo Ndayishimiye mu mwaka wa 2022. Nagira tumugarukeko. Njere Ndayishimiye ndayubaha yarabonetse mu bikorwa bitari bikeye cane ibirimwo kugondoza ibihanganye bitari bikeye mu butegetsi bwa President Evaristo Ndayishimiye. Kenshi muravyibuka yuko Njere Ndayishimiye ndayubaha ari we mukenyezi nanone w'umukuru w'igihugu wabayeho ngaha mu Burundi, bikaboneka yuko yiha ikibanza gisumba ivyo nanone abandi batari bakeyi bagiye babonekamwo. Njerina niwe agaba mu Burundi, Njerina niwe afata ingingo. Ivyo rero vyose muriko muravuga bijanye no gupfungura General Bunyoni bivuye ku itegeko rya Ndayishimiye ntibikunda. Ndayishimiye yagondojwe, mbega yagondojwe nande? Ni kuzihemvo. Nagira ndabibutse yuko nkuko naba nabivuze, inama z'ibihanganye muri CNDD FDD iyo zikoranye ingingo zigaruka ko cyane zari ingingo zikomeye cyane zijanye nirekugwa rya General Alengi yo mu Bunyoni, n'ingene bosubira kwiyungayunga, n'ingene bosubira gushira hamwe. Keshi na keshi kuva hatanguye kuboneka ugusubiza Reverend kuri mu mabanga yo kurongora umugambwe CNDD FDD. Muravyibuka yuko aho naho nyene itegeko ritavuye kuri nyene cyo President Ndayishimiye, kuko Njerina navyo nyene yari yavyanse. Ariko gushika uyu munsi amasoko yacu akemeza yuko kuva ivyo bihanganye bitanguje iyo migambi irimwo ukurekuza General Alengi yo mu Bunyoni. Nagira ndabibutse yuko Ndayishimiye atigera asubira gutora itiro.
ego cyane ntiwosubira gutora itiro mu gihe vyoshika ukabona yuko General Bunyoni ariko yidegemvya. Bunyoni ategezwe kwa varonka ikibanza gikomeye cyane. Ndababwiza ukuri, General Alengiyo Bunyoni agiye kumera nka Diomaye Faye mu gihugu ca Senegal. Ujya mukuru w'igihugu ca Senegal yavuye mu ibohero aca atangura nanone urugamba rukomeye cyane. Mbega yavuye mu ibohero aca ashikira ikibanza cyo kuba president. Kuri General Alengiyo Bunyoni ibintu bigiye gukomera. Ndayishimiye ibara rigiye kugwa. Amasoko yacu asigura vyinshi. Nagira ndabibutse yuko hari plans zikomeye cyane zoba zateguwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye nyuma yo kurekura General Alengiyo Bunyoni, baca bamurungika mu bitaro. Bunyoni niyo yoja mu bitaro arashobora kugandagurirwayo hamwe ataravye neza, ariko nanone abariko barabitegura barashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Namba Ndayishimiye vyaramunaniye kwicira General Alengiyo Bunyoni mu ibohero, akananirwa kumwicira mu bitaro akiri umupfungwa, bigashika akananirwa kumukorera ikibi. Mugabo uretse torutire ikomeye cyane yakorewe, agakorerwa menace itagira izina, ariko ibindi vyose vyaranse kubera yuko ibihanganye bitari keyi vyaritambika. Abita ku magara General Alengiyo Bunyoni baratabaye, abahora ari abagenzi biwe barasemereye. Intumwa za General Alengiyo Bunyoni zarashikiriye kwa Ndayishimiye. Ndayishimiye ivyo yipfuje vyose vyabaye ubusa, atana kimwe kigera gishikwako. Nagira ndayutse yuko ibintu vyace biboneka yuko atari ivyoroshe kuva Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane yo gupfunga General Alengiyo Bunyoni. Yarafise ivyitwazo bikomeye cyane, harimwo icitwazo gikomeye yuko Burundi ubwiba umunsi ku munsi ari General Alengiyo Bunyoni, aho yaca atanga akarorero ku vyariko birashika mu gihugu, aho igihugu kitagira igitoro. Ndayishimiye kuba pfunze General Alengiyo Bunyoni muri 2023 vyabonetse yuko igitoro caciye kibura gusumba ikindi gihe cose nga mu Burundi. Mu gihe Ndayishimiye we yavuga yuko General Alengiyo Bunyoni ariwe yazingamitse itunga ry'igihugu, mbega ubutunzi bw'igihugu bwashitsaho umwasi yipfuza kubera General Bunyoni. Amatungo ya General Alengiyo Bunyoni murazi yuko yafatiriwe, impangu ziwe zigapangishwa, ariko amafaranga atojwemwo bikaboneka yuko ajanwe muri parike. Ivyo vyose ndagira benshi murabizi. Ikindi naco, General Alengiyo Bunyoni kuva agipfungwa naho Ndayishimiye yavuga yuko ariwe yishe Uburundi, nagira ndababwire yuko ibintu vyabandanije kuyangara usumba uko vyahora. President Ndayishimiye yarafatiriye amatungo yose ya General Alengiyo Bunyoni, ubuye intambara igira ikurikire. Ibintu Ndayishimiye yakoreye Bunyoni ni wagira abikoregwe, aca bikoregwa bikomeye kandi vyihuse. Nivyo kuko General Alengiyo Bunyoni twarabonye yuko ari igihanganje mugabo kidafise ikigongwe kuwohirahira kugira ico agikozeko. Muravyibuka amakete General Alengiyo Bunyoni yagiye yandikira mu ibohero. Muravyibuka amakete atari make General Alengiyo Bunyoni keshi na keshi yandikiye umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Muravyibuka amakete atari make General Bunyoni yarongikiye ibihanganye muri CNDD FDD. Aha rero hariho ikintu gikomeye cyane abantu benshi mutari ko muratahura, ariko naco nyine mwa makuru turazogenda tukigaruka ko. Nagira ndayutse yuko hajya General Bunyoni nanone yarakunzwe bikomeye mu mugambwe CNDD FDD gusumba ingene Ndayishimiye akunzwe. Ubundi Ndayishimiye arasa naho menga niwe mudede wenyine adakunzwe mu ndongozi, ivyo muramaze kubibona uko wishikiye kwa Reveriyano Ndikuriyo arakunzwe cyane, nimbonera kure ushika no kugiswi cinkona muca mubona yuko Ndikuriyo arakunzwe ku rwego rufatika. Nkurunziza yari umuntu akunzwe cyane muri CNDD FDD, ubuye Denise niwe akunzwe gusumba Angelina. Bunyoni wewe bica biboneka yuko ubuye abarundi benshi uyu munsi bagiye kumukunda gusumba bijya vyaboneka muri kahise. Mbega abarundi benshi bagiye kubona intwari. General Alengiyo Bunyoni agiye kuzana intambara nshasha mu gihugu, intambara ikomeye cyane yo kwikurako intwari y'agahotoro. General Alengiyo Bunyoni agiye kugarukana impinduka zikomeye cyane. Ndayishimiye abo atanguvu na zimwe afise nanone zogwanya ico gihanganje. Nivyo koko General Major Varisito Ndayishimiye yari yerekanye yuko ari general, ariko uyu munsi general yahejije nanone gutsinda igitsindo ca mbere uyundi mu general. Bunyoni arahejije kugaragaza yuko ariwe ntare ikomeye cyane kandi itinywa nga mu Burundi. Mbega uyu munsi yiviye nk'intare yibonye ko amaraso. Uyu munsi General Alengiyo Bunyoni ibintu agiye gukorera mu Burundi bizobandanya kuboneka mu mateka y'u Burundi. President Ndayishimiye yarihenze bikomeye nyuma yo kugondozwa n'ibihugu bibanye, nyuma yo kugondozwa n'abadede, nyuma yo kugondozwa n'abantu biwe. Ndayishimiye ubundi yari yarahiye yuko bitokunda yuko General Bunyoni apfungurwa, ariko ingingo yo gupfungura General Alengiyo Bunyoni kuba yafashwe ni intambwe idasanzwe yo gutsindwa kwa Ndayishimiye, naho asanzwe yaratsinzwe nyuma yo gushika ku butegetsi, ariko akananirwa gutorera inyisho ibibazo bihanze u Burundi. Uyu munsi biboneka yuko General Alengiyo Bunyoni hamwe yoboneka mu matora mu mwaka wa 2007, mugabo abarundi benshi abadede benshi bazomutora.
ikindi naco ubuye vyagaragaye yuko Ndayishimiye hajya yari yamurenganyije kandi ivyo bari bapfuye nk'uko muri CNDD FDD ubwabo nyene babivuga si bindi ahubwo nikijanye nuko harimwo inyinyurana hagati y'ivyo bihangange kuko ivyawe nyoni yari yagiriwe nagira ndabwire yuko atamudede numwe canke igihanganye na kimwe coshigwa imbere mugabo mu butungane hama ntikiyave kivyarigirizwa hagati y'abagewe genero hajya ivya bakoze ni vyinshi kuko bisanzwe no ku bandi barongozi batari bakeyi abenshi baba barakoze ivya bikomeye. Inyurana rero ri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na General Arenguyo Bunyoni ubuye nagira ndabwire yuko rigira rihere. Bunyoni we ntazokwigera yumvira ikigongwe kuri nyiricobero Perezida Evariste Ndayishimiye ikindi naco ntazoboneka abantu bagwanira Ndayishimiye kuko Ndayishimiye baramwanse bikomeye. Urugamba ibihanganye vyagwanye bwo kurekuza General Bunyoni atamuntu numwe azorugwana ariko ararekuza Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe azobashikanywe mu kibanza gikomeye kandi giteye ikigongwe nka kijya Bunyoni yahoramwo. Ariko General Bunyoni uyu munsi ubwo buhari nuko wenyene adashobora gupfunga Perezida Ndayishimiye ahubwo azomurungika nkaho barungitse muri Perezida Pierre Nkurunziza. Ukuri no kuhe kuri ko biraba kwa Denise ibintu birakomeye. Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yazindukiye mu rugo kwa General Bunyoni kuramutsa mugenzi wiwe Reverend Kuriyo yaraye mu rugo kwa General Arenguyo Bunyoni yatashe mu masaha yo mu gatondo. Nagira ndabwire yuko ibihanganye vyinshi vyishike aho nyene Perezida Ndayishimiye ariko arajugumira ibiriko birashikira umukuru w'igihugu birateye ubwoba. Mbayahaga acajahe wari wataziriye General Arenguyo Bunyoni nanone igifyoti keshi na keshi hari vyo muvuga ariko bikazobagaruka muri kazoza. Nimungunde kandi munyemere kuri mwese mudukurikiye iyi nkuru irabandanya mukanya umasa adashika nabiri ndabahaye iyi ni nkuru itosoye kandi itari kwivumbi ahanyene nariko ndabacira ku mayange mukanya ndabazaniye inkuru ikomeye cyane itari kwivumbi narondeye amakuru akomeye cyane nkura mwibanga amakuru akomeye cyane nkura kwa Bunyoni ayo nkura ubegere neva ayo nkura mwibonere kuri rya Gitega ayo nkura mu bihangange kudeta